Yes, nkuko rero mubibona twamaze kugaruka mu gisagara ca Bujumbura. Murabizi neza yuko turi muri tele realite. Ijana kwijana abarundi ndumudeje igira kabiri ntusamare. Turi kumwe n'abakenyezi bari hagati y'imyaka 20 na 40. Baragize imigambi yabo barayisigura abantu Imana mu gisagara ca Bujumbura. Turagenda mu ntara ya Gitega, turagenda imuyinga, none twagarutse Bujumbura ndabira turi ku maferuje turahagaze. Turahagaze bantu Imana mu mategeko adasanzwe. Mwava mwaza ati mbega none muri kino gice ca kane biyava bigenda gute? Biyava kwikirana gute? Mbega uwa mbere turamubona muri kino gice canke nawe tubona? Nani ivyo byose nivyo bibazo nzanye muri kino gice ca kane nivyo tuje kuraba. Nuko rero mu minsi 3 bagiye guhura n'abigisha batandukanye kandi bigisha gutandukanya ariko bagumana intumbero imwe kubaha ubumenyi. Reka natwe tubarekeze natwe twige. Twaje kubandanya higanwa twagiriye imuyinga hanyuma kubera twaje turabadeje nibaza yuko ino tuje kubandanya sinzi ko ari finale ariko tuje kubandanya higanwa. Umwigisha wa mbere ni Keti Ruhara, umuhinga mu by'ubutunzi akorana n'amashira hamwe adasize inyuma n'abakora ku gatwe kabo. Dutangure ndi kumwe namwe umwanya muto mugabo mpava ndabaha ibintu nibaza ko bishaka kubafasha muri ibi murimo. Yego rero bari basavye tuvugane ku bintu bijanye no kudandaza. Ndazi ko mwese muri mu migambi yo kudandaza sivyo? Rero sinabategura ibintu byinshi cyane. Ni kino gicapo nashize aha anya. Igicapo rero hamwe ibintu bine. Hajya mu kudandaza ikintu ca mbere, ha mu gifaransa handitse prospect. Ni abakiriya banyu. Kugira ushobore kudandaza neza. Sivyo? Ni kumenya umukiriya wanyu. Kuko umaze kumenya neza umukiriya, uramenya ivyo abakeneye n'ukuntu umuvugisha na ukuntu umwegera aho uzomusanga ivyo akunda ivyo adakunda. Hari igihe muzokoresha ivyo vyitwa amarezo sociaux kugira mwigire publicité ukumenya abakiriya bawe canke n'abataraba abakiriya niko bikorohera kudandaza. Je uko naza gukoresha amakazi kanje ndabona ni intambwe ikomeye kuko nanje ngiye kumenya ingene fata abakiriya ingene ndabakira ku mwanya ukwiye n'inyifata ibereye imbere yabo. Ca kabiri rero ni kwimvira mbega bambonye biyumvira iki nico bitwa mu gifaransa perception. Burya communication benshi bibaza ko ari amajambo mugabo si amajambo gusa kuntu twifata. Mu nyuma hari ikintu citwa pitch. Dufate babahaye rendez-vous quelque part mubonano ku mukiriya sivyo canke ni shirahamwe rigomba kumenya projet yiwawe bakakubwira ko ufise iminota 5 kugira utubwire iyo projet yawe mugabo iminota 5 iheze utezwa kuba washoboye kudandaza muri uwo mwanya bivuga yuko urazi ku mutwe n'ivyo uhavuvuga. Donc ni ibintu kenshi uba waranditse kuva kuri introduction gushaka kuri conclusion. Cyanyuma ni ukuntu heza umubonano wawe. Ifo gukrea ikintu abantu ntibabihibagire. Ashaka kwibagira izina mugabo azariyumva wa mudame wa mudeje. Murabanza ko n'abandi badandaza mu ibarabara. Kiriya ndafise iki ukacumgoya ntaca bandaye ngo mugabo ndafise niki mpaka agenda yagerageje uko abishoboye kose. Rero nimugire ubwoba bwo kudandaza bo si bose bemera n'ivyo mugabo uba wagerageje mugabo ikindi kiri important ko kudushamwe imitima yacu passion kuvuga wewe nyene uteza kuronka passion kumva ko umutima ikintu uri kuradandaza ikintu uri kurakora ukiryohereye wewe nyene. Umwanya muto n'ibintu n'abateguriye ngira tuzoronka undi mwanya kugira tugende mu madetaye mushobora no kubazana ibibazo sivyo? Murakoze cyane. Murakoze cyane. Duhora twitegura
ariko no munsi naho baratubwiye ikintu cya comportement. Nabibonye nabyumvise bafisa ndakubwije kuri baje biteguye kwiga nize neza nabo uri kuradukurikana yuko wize none waruzi ko turiko dutumwanya uwa mbere rero arahejeje tugira turabe ingene bikurikira duheze canke tubandanye jewe mbona umengo twubandanye ariko rero sinzi nanje iyo tugiye sinzi nibyo karibu umwigisha nawe tugiye kuraba ni Claude niko ndeha umugwiza tunga nawe kandi harafise vyinshi bo mwigirako. Okay, karibu kandi uno munsi tugira turabe mu mwanya mutoya turabire hamwe kimwe mu bifasha kugira ngo umuntu atere intambwe. Kugira vision rero iyo ushaka gushika mu myaka 5 mu myaka 10 niyo ntambwe ya mbere. Kuko benshi akora ivyo no munsi akavuga ati nakoze naronse irasiyo ndatasha. Hamwe ya kabiri utangura kugira urutonde rw'abantu bashobora kugira ico baguterereye mu gushika kuri ya ntango wihaye. Sanze mpingura amakara nkoresheje ibicafu abantu batabona yuko menga nta kamaro byo babifise. Ndabonye yuko bikurikena nko ntegeza kurondera abantu kugira ngo ayo makara yanje ndiko ndakora ashobore gushika henshi hashoboka. Nimurumva abantu bavuga bati ugiye gusaba akazi si ivyuzi n'ubuzi. Ukora iki? None nk'iyo migambi iraryoshe no kuyumva. Murayikora canke n'ivyiyumviro? Turabikora. Uwo muntu yo gufasha uwo mugambi yango utere intambwe. Uwo muronka gute? Hariho bavuga bati oya sinogenda oya nawe nusinogenda kwishima imbere y'abajya abantu. Urumva utishimye ntawe ugushima. Ni wowe utangura kwishima. Twaje. Okay, bye. Umurimyi w'ikizino nashika mu ntara zibiri zitatu mugabo ubu ndumvise yuko no hanze noshobora kuja bukayo. Ya wabonye baragiye yega baragiye ntibateba baricara bakiga hanyuma bakagenda muhaguruke twerekane ingufu zacu ubu ndumuteje indoto zanje jewe narazishitse ko umviye message mukore mwamaze kwibona yuko rero turi ngaha kwa Mwarabu turiko turakora ibintu bimeze neza cyane. Nguye nitwa Mwarabu Rolex narabaye mu gihugu cy'Ubuganda igihe kitari gitoya. Reka rero ndababwe ku rugero ngene jewe natanguye ubuzima bwanje. Ndabura nigeze gukora mu isoko rirasha. Subira ku busabusa. Cyo gihe nari mfise umugore. Cyabira tugora nari mu nzu y'ibihumbi 105. Cyandayivamo nangura kurondera ya senkani. Ubuzima buranka gushika naho natanguye kurondera akumba ka 35 minutes. Ngabo nca ndicara hasi ndiyumvira mu bintu namenye ndi mu gihugu cy'Ubuganda gukora. Vyose umutahe hamwe harimo n'imbabura, n'ifarini, n'ibiharage, byose yari 37,000. Nca nangura kuzizana rero, nangura kubikuzana amagi, nangura kubikora. Nahereye aho ndabandanya gushikiza isaha. Uno munsi aho tuvugira bisabakozi 19. Ego twagiye turabona yuko agenda araduha n'uburorero bwinshi bw'ingorane yagiye aracamwo mugabo byose yarabirenganye. Uri gusa bisigura ko ivyo vyose kugira ndabishikeko habaye cyambere ku hesitatinga kwihangana avuga ivyo ncamo vyose genda afise iyo ndiko ndaje. Abo aratubwiye ati umuntu mu kurangura umugambi ntarindira amafaranga menshi y'ikirenga rugero ati ahubwo icakora nyezina mu mutaha afise atangura umugambi hanyuma kitwararika kuziganya. Jewe uyu munsi wa mbere udasanzwe kuva aho nahereye kubonanira n'umwigisha wa mbere Keti yatwigishije intambwe umuntu afise umugambi yoherako. Uwo yamwigisha wa mbere. Umwigisha wa kabiri yatubwiye neza umudeje uwariwe. No munsi rero ikintangaje kumwigisha gira gatatu ciye nsanga hamwe nari mvuye kumwigisha wa kabiri ciye mbona umudeje gukuri. Semurantuze we gira umvirize zaroretse ingo zaroretse umunsi wa mbere uraheze twera ku munsi w'ejo
kumana natwe twagi Edis mwamaze kubona yuko rero twamaze gushika ngaha muri siporo twazinutse sana ibintu byose bimeze neza cyane turashushe abantu b'Imana turiko turubaka umubiri ni ku munsi wa kabiri neza na neza ngaha nyene muri kino gice ca kane ca tele-realite ijana kwijana n'abarundi dumudeje igira kabiri mugumane natwe mugire siporo natwe erega nibi murashaka kuvyiga twagiye rero 7 8 9 Up. Siporo iratuma ushyira ubwenge ku gihe. Ubu ndi umudeje indoto zanje jewe narazishitse. Yes, namaze kubashika. Eri higanwa naje zazotwereka abantu b'Imana. Mwari mwiteze yuko no kwamara gutya. Waje kuyoga ama fresheri ni yose abantu b'Imana. Twavuye muri siporo rero ubwenge bwose buri kugihe ndakugije kuri bigira bigene neza. Baba kenyezi baraha, nanje ndaha. Namwe muraha, no turindiriye. Ingo. Kuno munsi wa kabiri abari mwiganwa bagiye kubananiza inyigisho muri Kaze Green Economy aho umuyobozi abarindiririye barayamaze ngura imiti iri kwimbura ingonera muhaguruke twerekane ingufu zacu ubu ndi umudeje indoto zanje jewe narazishitse ko umvipe suje imufise imigambi ntiburi kigufasha ko never give up ndangitegura kazoza dansta okumukora abakucinege bazoguhabira ukuri bujya gushirira mu kuyaga reka tuyage kubijanye n'imigambi narababwiye ariko abo badamu barakomeye ibiro 50 reka byoshobora bakeye isakoshi hano nanisize ko ngiye kudandaza shaka nza gushira amahera ko mwashushe none nukuvuga kuri turabadeje twaje kuraba umugambi none duhejeje kuronka ibidandazwa ubu minota mike gusa bamaze no kugira amakomande turagiye kwa dushikiriza imizigo bishobotse tugatwe gutora ibindi nico gituma ntipfuza guteba twabitwaye ivyari bikenewe ibidakenewe nadusohoka kubitora kubera tubandanye tudandaza murakoze cyane mahera buryo buke yego cyane kandi gupimisha icyamaso usanga turahomvye nk'ibiro nka 5 mbwa dufise umunzani ni sawa yego nziza cyane wamudufashije buduhaye uwo munzani tugenda guhiga amahera urabona yuko tugiye kudandaza produit reka ndayiteka nishasha hama nibatubaza ro content yayo kugira babimutive tubisigura gute abakenzi b'umuhinga bo babatumye kudandaza ariko bo bati none tudandaza ata munzane ngabo barawutwaye bari bibaza ngo baje kwiga nk'uko bari bamaze iminsi babikora ariko wapi birangiye basubiye kudandaza kandi ntibanka ahubwo bakorana ishaka kuko baraza aho bashaka kugera ibikora ibyanyu turabibasandi arabaheranya ni cyane rero tuko turatanga promotion cyo bita promotion y'amakara
bakatwerekana kungene ubwiza bw'iryo kara n'ingaruka nziza kuri iryo n'abayakoresha. Abayashimye rero ni benshi, ubu rero tuje kugurisha 25,000 ku biro 50. Abandi batwemereye ko bazoturondera bayagure aho dukorera bazodusanga. Byadufashije twabonye yuko dushobora kudandaza ikintu mu mwanya muto. Tukamenya ukuntu dushobora kurondera abakiriya twihuse dukoresheje n'umwanya. Aya makara ni meza cyane. Nyarutsa bose bashushe, urabona bose ko ariko barakora ibitandukanye kugira ngo bashobore kuronka kano kanoti. Bavuga ngo umwanya n'amafaranga. Amakara meza. Jesse nibaza kumvamo kuko sinabatanye igikogwa, twese igikogwa twagikoreye hamwe, ni kuvuga twabaye mu bumwe nkuko twize yuko ata umuntu yashobora kwishikana ikintu cyose tugikoreye mu bumwe dushika kure. Bega basha bahomvye canke bungutse. Naho ujya katamugoyesha ndabira ingene nakavumbi kabaciyeko. Amagarira groupe ya mbere mwe basubwa mbere. Karibu. Inoti irihe? Umwembe wanje urihe? Kambe ndayabika. Hama tuganire. Bakuyemo ikigukiye. Kigwa nakuyemwo nuko byose bishoboka mu gihe umuntu akuyemo ko mu mpuzu agakora nturambigwe. Nawe ingufu za mugendana zafashije kugira bikunde shobore ku mwakoze ihogwa ciza cyane, ndabakeje cyane. Ego tugende mushe muhamagara wa mugwi wa kabiri nawe abajya Gitega. Abanyagitega mumeze neza. Umwembe wanje urihe? Niko natwe turasigaranye benefisi. Aha, abadandaza barakomeye. Rero ndabibariza akabazo, sibyo? Urumva ko byagenze neza. Nosiyata umurongozi wishira hamwe nawe wahakuye ikigukiye. Murakoze. Jewe ikigwa nahakuye mu gukora ibikogwa by'akamaro mu mwanya muto. Eliane mbwira nawe. Ikigwa nahakuye mu buryo budandazo twagize nuko premièrement bisaba kugira umwete. Ibuye nabahaye mwamenye kurikoresha kandi mwe mwamenye kurikoresha kabiri. Umwembe wanje nawe ubonye nagwanye umwawubonye. Ndabakeje cyane mwikomera amashikani. Hama ndabifuriza n'ibikogwa byiza. Murakoze cyane. Muce muhamagarira wa mugwi w'abanyamuyinga nabo kugira ngo baze. Karibu. Aha, umwembe wanje urihe? Impanda harura. Ndamurabe. Ubonere nawe Bumva hata turiko turadamaza amakara hariho udukara tuzo turavungagurika nenda zaramanyagurika. Twagize turaraba rero tuyateranije dusaga nawe wa mweto wasigara ikiro kirakwira. Nukuri. Kirakwira. Ibintu biragomeye. Rero icyo kiro mubonye cyabuze ariko batari 2022 amajana 5 niko byagenze. Icyo kiro niko cyazibye. Urumva ko byagenze neza mwambwiye n'uruhara rwanyu. Serina wahakuye ikigukiye. Donatien nawe abonye ko dukoreye hamwe birashoboka mugabo bagenda ndumwe bagenda nk'abantu mufuko w'amakarungiye kudanaza mu minota ingahe ntacyo nari kuzana. Ariko rero umugwi wanyu hari n'akandi kantu banyigishije. Mbega mwabonye ko umuntu ashobora gukora agahomba kandi yarakoze nakoze kunzanira kembe naho mwakazanye gasemuyeko
ariko ndabateye intege ibisigaye ndabifurije amahirwe muri higanwa rya Ndumudeje mushishikare kuja imbere kandi n'imigambi yanyu izije imbere murakoze cyane ibikorwa byiza murakoze cyane nkuko mwabonye ndiko ndandika kugira ngo ntanga amanota hama abacamanza baze bayifashishe mu guhitamwo uworengana no gushika kuzoba umudeje ku munsi wa gatatu rero twatanguriye mu gakarashishi kwiga tuje kugira ngo turabe amategeko ukuntu akurikizwa hama tumenye yuko umu entrepreneur abwiriza gukontribuwa muri leta. Mahoro. Ikinzanye ngaha rero jewe ni ibintu bibiri. Icambere iciza c'amakori. Amakori mu gihugu ni ikintu gifasha igihugu icayi cyo cose cyo kuri iyi si duhereye kuri igihugu cacu c'u Burundi ciza. Ayo makori rero niyo afasha kurangura imigambi y'igihugu. Imigambi twese turonkako. Urumva rero ko iyo mwashizeho amashirahamwe yanyu muri ko muratanga ikori murumva ko ari iteka ku gihugu. Ica kabiri kwari ugene rero muzoharura amakori hamwe mwamaze gushiraho amashirahamwe yanyu. Aho rero ngira niho haja kudutwara umwanya atari munini cyane mugabo niho haja gufata umwanya. Ndahejeje kubereka iciza c'amakori. Uti none umuntu atanga amakori ryari bakagusaba amadokima yitwa amastatu amakopi ya karangamuntu amafoto bakabereka byose mugakereya societe yanyu muri ADB. Murakoze rero mwese sawa umunsi mwiza kandi muzogire imigisha mu byo mukora niyo ndabifurije. Ubundi umuteje indoto zanje jewe narazishitse ko umviye message nimba ufise imigambi ntiburi kigufasha ko never give up bandanye utegura kazoza don't stop ubwo umukora abaguca intege bazogu